kazi nera toko nta kazi na kamwe ntokora kwa kinjiza amahera eje nkunda amahera nera tubwira ati rero wewe nukunda umuntu aguherana sinkunda umuntu ameraniye kuko nanje mba naguhaye umutima wanje uri wose nirekuye nakugururiye umutima nawe ilfo apana kuugara hari umuntu ashaka kuza gusaba inimero avuga ati jewe ndafise umugenzi wanje aziza kugushorera bikabandanya kunuku uwo muha inimero ubona yuko aje azanye n'indi nyungu ariko urashobora kubona umuntu akabazanye gusaba inimero yiwawe azanye n'indi esprit uyo vre mu cumukasa nuko tuzi yuko cyane cyane mwebwe bakobwa mwambika abahungu kenshi mukunze guhura n'intambamyi zitandukanye mbega umwana wazo vyigwanira gute yo kushobora kwavyigwanira mbega umwana wazo vyigwanira gute niki kuzomuhanura umwana wawe nzomuhanura igwana ko nkuko nanje nahora nigwanako Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakanya makuru chama kibazana bishamvuga muri industry Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana, amadusubira dukengurikira nabwo bakunzi ba Buja TV, bakunzi ba Bude. Hama ndababwira yuko 2021 izokuba bari umwaka mwiza, umwaka w'imigisha, umwaka novuga uzobera wa urange mu byabini nyene mwama mwifuza. Hama ndabibutsa yuko aho munsi nyene kuri description haba ariko link ya film ya Nobela ukeneye kuyiraba. Fenda muri yo link iraza kugutwara ahantu hari filme zose za Nobela. Uno munsi rero twashimiye ko tuvugana na Nela. Kugarana ikiganiro tuvugana ivyerekeye ubuzima bwe busanzwe ukuntu asanzwe byakunda n'ivyo yanka ibintu agiyemo gukora ariko no munsi rero twashimiye ko tumusanga ahasanzwe akorera kandi mu iterambere rya bose nimba bifuza ko Nela atera imbere kaze ngaha mu bwiza kujya gatandatu nimero zingahe ganera 38 niba wifuza kwambara ari umuhungu cyangwa umukobwa kaze ngaha novuga muri yitwa gute nzanya yiwa Ani shop yitwa Ani shop nako kumutayise Nela shop aya mukozi ego Yes bakuza mujaza kuvugana rero na Nela atubwire igituma rero we yashimye kwikorera ivyo bamwe n'uwo mu boss we canke yashimye kuza gukora no mu boss wiwe mbega ko iki atagiye muri babandi bama bategereza amaboko bama bifuza yuko abahungu bazukoma babazanira amahera mu rugo mbega bimeze gute Nela wibaze ko iki yahisemwe kuhitamwe kwikorera ivyo canke kuja kwikorera gukorera nyene kufa ivyo kwambika abantu yes Nela biti ni sawa neza neza biraza wavyutse gute wiriwe gute Nela navyutse neza sema turarimaze imisi ngwaye bayikene akamarari malaria ayindugwa yeah azikizima ndakubwikonye kwera abantu benshi bumvise ko umuntu agwaye muri no misi bacha bibaza ko ari corona oya nivyumviro byabo gusa yes kumbere Nela we yigwariye malaria ariko uriko urafata imiti Nela ego nsa nk'uwakize nyene none wibaza yuko kwera iki washite wagwaye malaria byagenze gute nyatari ngani miruho myinshi naye gukora cyane akazi kano kararuhisha no kumena umenga mwirwa mwicenga kararuhisha nyene kurangura ibintu nk'ivyo kubembereza umukiriya urakimwe kubembereza umukiriya akakuruhisha none ego umukiriya utamubembereje nyene ntagura Yes rero ni Nela nababwiye yuko yambika abantu yambika abahungu abakobwa n'abaririmbyi sometimes nabo nyene rabambika kuri iki bashimye kubikora Nela ibi ibyo niko nyene munege kora ikintu cinjiza gukora mu kintu cinjiza ari n'abandi bakora ubundi buzi buteye isoni ubuzi bumaramaje butukisha umuryango ariko bwinjiza amafaranga ariko wagiye mu ruvuga mu bintu byiza novuga umuntu wese avuga ati ugiye mu bintu by'akamaro kuri iki bashimye gukora muri ibi bashimye kuri ibi Nela ibi niko nyene ari byo bihesha icubahira abavyeyi ukabona umuvyeyi akagusapotinga n'abandi bantu nyene akagusapotinga abakiriya baraza Nela baraza nyene pore ndekene kumenya inconvenient maze kutubwira novuga inyungu maze kwibonamwe inconvenient ari ni yahega inyungu irahari intambamye intambamye ni nini cyane kandi ikunda kubaho kuba tukiri bashasha ngira ngo ntitwamenyera izoba mumaze ikintu cy'amezi canke ikintu cy'umwaka ukwezi kumwe muri uko kwezi kumwe murabona yuko mu byo mwatanguranye biriko birasohoka aho muko murinjiza muri bindi turiko turanarangura cyane ko birasohoka sana muri uko kwezi kumwe nyene abandi mu kwa mbere bamabarira Nela mu bigeza gute nyatari ubu kwa mbere turatangana nako niturakora turabingire bimeze muga turamaze gucuruza gake ariko abantu baraza nyene baraza kuko nahantu henshi twagendeye naho tuba twagiye kugira ibiganiro atubwira yuko mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu abakiriya baragona kuza twe turagerageza turabingira ngo natwe nivyagenda ukonya tuzobamenyesha uku kwezi kwa mbere turabona ko kugeze mu hagati Nela aho abakiriya mwe kubwanyu bimeze gute muri uko kwa mbere pore nyene nkuko byari bisanzwe muri December mabaza kwa kundi nyene baraza ukoresha ibikine ntarakimwe azi gituma ndakubwiye ko nyene ni kwera ahandi ho tumva barira gute ngo ntabakiriya bahari mu kwa mbere ngo abantu bose baba bakeye twe uko twatanguranye nako kwa mbere twatanguranye nako neza cyane gose kandi Imana idufashe bizokwamuko
Yes rero ni Nella akorera nde? akorera Aniela. Yes ni Ani shop. Yes ni Ani abikora neza cyane kumbure abantu babifuza kuza kugurira anye kwa Nella kuri Ani shop baze kubwiza mu bwiza kujya gatandatu nimero 38 habo umuhungu cyangwa umukobwa bose n'abapapa bose marabambi none ko tubona umuntu menga hari calme cyane Nella uno musi byagenze gute uno munsi buguriye mu kanya mwugure mu kanya kandi tubona yuko amasaha yaremvye hari ibintu bari babanje kwanza gutwara nanje ntiho ngishika kubera ingwara yes ko warashimye kwikorera ivyawe nero utashimye korera amaboko nigiki washimye gukora ivyo bintu nero ibi birafasha cyane kurera amaboko n'umuntu akora sico kimwe nigiki rero ubwira wa wundi arera amaboko wa wundi arera amaboko ahubwo nakura amaboko mu pantara akore kuko ubuzima bw'ubu ni hatari ubuzima bw'ubu ni hatari ubuzima bw'ubu ni hatari gute byo bisigura gutenera ubuzima bw'ubu ni hatari kwa kundi wamuvuga ati ngo amahera ngo nzoyaronka ngo biciye ngo kuri bujya bukoza so nyene nakora ari ibintu bihinduka isi ya kera siyo yubu ibintu birahinduka isi ya kera si yubu iya kera ari imeze gute yubu imeze gute iya 2020 ya 2020 nawe warayibona abantu baguma barera amaboko bazi ngo bazoronka kwa kundi nyene zari bimeze mugi 2020 inakuya moto ba sana inakuya moto ayi sasa mama tu explique sina kuya moto achi yatari inakuya moto sasa tu explique ça yuko wae ni kwikorera cyangwa imeze gute iya 2020 urera amaboko shauri yake tunamwacha gukora gukora no gukora amaboko mu mudu tugakora nta mukobwa nta muhungu nta mama nta papa twese dukore none Nella nakaye kazi kumbure kora umuntu ashobora ati je shura kwambika abantu ku mudu z'abahungu shura kandi umukobwa nishobora kunda mbega hajyanye kubwa wibaza yuko haba ari akazi k'abahungu canke k'abakobwa sha kuri no sina akazi k'abahungu canke k'abakobwa gahari akazi kari kose umuntu arakora nakaye kazi Nella tokora akazi nta kazi na kamwe ntokora kwa kinjiza amahera je nkunda amahera akazi k'urukoza soni niko ntokora gusa akazi k'urukoza soni akazi k'urukoza soni kakandi kakumara amaza numvuga no mu muryango kakandi bavuga ati ujya mukobwa asha ni gasheshe ngo araguruka ako niko ntokora bro ariko sometimes nyene Nella iyago ahejeje akazi mbe bigenda gute Nella shija kuruhukira muhira ngano muhira ego ko mbankeneye umwanya wo kuganya na famiye tuvugane bampanure ibintu bimeze kunuku cyangwa na muhira nakene kumenya Nella muhira bavyakire gute kuba warashimye kuzakora kano kazi bavyakire neza cyane nta muvyeyi numwe atashigikira umwana we wabonye agiye mu ntumbero nziza cyane yo kwikorera bavyakire neza cyane muhira cyane gose none kuba wavyakire neza cyane nigiki kumbure ukuvuga bwati ni nyungu kubwanje cyangwa ni nyungu ku muryango wawe nigiki ubona ko mu kubwanyu muzokunguka tuzokunguka kinini cyane gose kuko dukorana turi famille iyi shop ni ya mukuru wanje ikongera tugakorana jewe na mukuru wanje n'umukuzine wanje urumva nimba turonse byose tubitwara hehe muhira abavyeyi barabona ko ari ikintu cyahindutse kuri twebwe ubwo muronse bwose buke bwinshi mushira muhira ego kumure habonetse nk'umuntu wifuza kwifadikanya namwe Nella nigiki mu mabwira cyangwa umuntu wifuza ati kwajya kwerekana batera intege byogenda gutenera mbega mwomera ko mukorana yifatikana natwe gute gukora cyangwa mu kubatera intege guza gukorana natwe ngaha biragoye kweli kuko aha ni famille hama umuntu yo yifuza kubatera intege kuvyerekeye no vuga uburyo yongereza umutaya bavuga ati je bajya reka ndabaterera aya mahera iyo baranka gute byogenda gute ushaka kuduterera intererano ya mbere kuza kudushorera niyo dukeneye nayo byo kuvuga ati kuduhe umutahe ya ntabyo dushaka yes atubwiye haba biki haba byinshi bironse mu bitwara muhira mbega urahembwa na ndahembwa baraguhemba ndahembwa baraguhemba canke bavuga ati ni vy'umuryango uzukama wikorera ko uri kwikorera umuryango ndihemba kwanza bavyita kwihemba urihemba none bigenda gutenera ko tuzi kudapanze amafaranga yatwara hene amafaranga ntupanze ntufise umugabo ngo mubana mu nzu nguje gutanga ratio uba muhira bigenda gute amafaranga yatwara hene Gare dore ko gukorana nakubwiye ko psiki umwana ndamufasha nyene nawe kubujya azokura avuga ati mama ari ikintu yamariye natarafise byinshi ari ikintu yamariye urafasha umwana mbe umwana ntase wibagira aramufise namufasha
iyo ni vie privée iyo ni vie privée Beni umaze kumbwira yuko ari wowe umufasha umwana ucumwe umenga amafaranga yose woronka ngaha wishira umwana kwera wewe urazi yuko ufise abavyeyi bawe bagufasha ewe nawe ugabatira kanyizo ufata umufasha umwanya wanje mbega umwana wewe ko afise papa wiwe bimeze gute yamufasha papa we namufasha kubera kubera we nakubwiye Beni vie privée ati rero ngere ntwayivye nyene papa we ntamufasha ati rero kuba je papa we atamufasha umwana ntiyobura vyose ntiyobura papa kongera akabura mama ikinera amayifuriza umwana wiwe eh ikinera amayifuriza umwana wiwe umwana wanje ndamwifuriza ko azokura agatera imbere akagira ubwenge bwo kurondera amahera nawe akabasha kwibeshaho akagira ubwenge mu ishuri akagira amagara meza ni byinshi gusa ndamwifurije. Yes, ni ikintu kigize imisi kivugangwa yuko canke kigize n'imyaka kizwi ico kintu. Mbega nera wibaza yuko yoba akibaza ko gute mbega commentaire nera yoba akigira ko ni ikintu kiba kimeze gute. Ni bavuga yuko ngo akabura ni kaboneke ni nyina w'umuntu. Ngo urashura kubura umuvyeyi papa ariko kamuronka ugusubirira mu kibazo cya papa wawe ariko mama wawe ntigera asubirizwa kubera ikintu nene. Mama uvuga uburero bubiri butuma mama wawe adashobora gusubirira canke wewe udashobora gusubirira umwana wawe adashobora kuronka wundi nka wewe asubirira uvuga mama wewe nka mama wiwe mu kibanza cyawe amezi 9 munda ni maremare sana urazi ngorane umuvyeyi urene amezi 9 umwana ari munda ni hatari urahura n'ibigeragezo byinshi gushikaho ikindi kintu cyambere kibabaje kugira ngo ntibibagire umuvyeyi wawe iyo winjiye muri kijya sare yo kubyariramo hajya kweri cubona yuko kijya n'urujya n'urupfu rwa kabiri hajya ucubona yuko atamuntu umwe yoza kurutira umuvyeyi wawe kuko hajya ahantu vraiment hajya umuntu atahubashe cyangwa adafukanye gaseke igomwa mama wiwe azoba atamutima. Kuko ni benshi bagenda kwibaruka ariko ni bagasebuka hasiga ubuzima bakavayo bakagaza kagikira ikibono cyangwa kikiri umuvyeyi sivyo no yego. Hama rero umwana amaze gukura umwana amaze gutangura kuzaravuga izindi ntambamye kuze guhura nazo mu bw'abavyeyi zituma muja hejuru cyane y'abagabo. Intambamye umwana yakuze icambere umwana yanonwa n'amarigara akatitangwa kugira abagenzi bajya bagenza mugira ati kora ukuntu ngo mere wawe ngo n'umubono ngo n'umuntu wa ruguru ngo aragucunga sana ngo nangu cumwereka yuko byose bishoboye hajya uri kuribesha umuvyeyi akubuza ivyo nawe aziko byigeze kumushikira hajya nta muvyeyi numwe akubwira ikintu atakizi atazi experience yacu. Yes, akubuza ikintu kandi abana yuko kidafise ico kikumarira kumbere cyakini kumbere kizoza kukonera ubuzima bwawe sivyo nene. Yes, nigikinera kenshi ari kumwe n'umwana wiwe yamuteruye yumva ko afise umwana wiwe kandi yumva ko umwana wiwe agiye ko ari kumwe na mama wiwe. Ikintu cyambere umwana wanje ni mwiza ari presentable ni umuteruye urumva ko uteruye umwana kweli. Ikindi naco ndaryoherwa kubona afise umwana ari muzima nkaryoherwa nyene nkavuga ati nanje vraiment Imana yarakoze kuntera iteka. Yes, n'umwana novuga w'umuntu yambika abantu mbega umwana nawe niyifuza kuzarambika abantu nigikuzo mufasha neza niyavyifuza nzomuterera nawe kugira yiguru iduka nkiri. Nuko tuzi yuko cyane cyane mwebwe bakobwa mwambika abahungu kenshi mukoze guhura n'intambamyi zitandukanye mbega umwana wazovyigwanira gute yo kushobora kwavyigwanira mbega umwana wazovyigwanira gute nigikuzo muhanura umwana wawe. Nzomuhanura igwana ko nkuko nanje nahora nigwanako nzomuha nyene Siria kazi mwana n'umukobwa. Okay, ati rero utampatia Siria kazi yaje sasa hakumbere ibanga umuntu yoba atazi ku bakobwa babambika abantu mwitwara gute kugira ngo mwe musana b'abakobwa bafise indero nyene. Ugenda umwereka umuntu yuko udasa na babandi umwereke ko umukobwa afise agaciro yihagararako atakugenderako mugakorana ukamwereka yuko uri serieuse mu kazi kawe ico nico kintu cyambere gikenewe ntaguterereshe mwanya canke nagire iki wewe uhejeje kumwambika guha amahera yawe ugenda yeye tu wewe unamvika afu yanakwenda maisha yanaendelea. Ibintu bikagenda neza hama si vya bindi akubonye mukabona mugakubonye mw'inimero abahungu muri misi niko sege bameze mugabonye umukobwa mubona mu mw'inimero aburumva ni babahungu batagira umutima akubonye mw'inimero ahubwo ntiyaraje kugura impuzu yaraje kurondera inimero. None kenshi umuntu abazanye n'inimero neravyitwaramo gute umw'inimero gute hari umuntu ashaka kuza gusaba inimero avuga ati jewe ndafise umugenzi wanje azuza kugushorera bikabandanya kunuku
uwo muha inimero ubona yuko aje azanye n'iyindi nyungu ariko urashobora kubona umuntu akaba azanye gusaba inimero y'iwawe azanye n'iyindi esprit uyo vre mu kimukasa. Ivyo tunovuga zibiri mu za ntambamye umuntu akunze guhura nazo mu bakobwa basigaye badandaza impuzu z'abahungu hama umuntu ashifuza kumenya mbega nera mbega kubwanyu ko turi mu bihe vya corona mbega ho imizigo ibashikira gute neza imizigo imizigo irashikirwa kuri kwami bigenda gute ingere bigenda murarangurira ino ko basigaye bavuga ngo ari amaduka ino nyene barangurira nyene baba bararanguye corona batitaraza bakarangurira ino nyene namwe niko mubikora turarungika commande ku telefone bikadushikira kujye nyene tukadedwana. Yes, urazi igituma ndakubajije konye nuko basigaye bavuga yuko ngo abantu ntibakijabuka ariko imizigo irarengana mbega ko imizigo irengana muri sure yuko ivyo mwa barungitse ko biteza kubashikira ko nyene mwa mwavyifuje ko dufise umuntu dukorana twizeye nawe twizeye ariko ntihabura nyene utuntu to kwitwa makenga nitubura no amakenga yuko umuntu urinze kwanza ukamuha iryambere mwarakoranye ukamuha confiance akabona iryambere agushikanye neza umuzigo irya kabiri irya gatatu ntikibuza yuko umwizera kuvyerekeye amadeni rero gutenera tubwira ati rero wewe nukundi umuntu aguherana sinkunda umuntu ameranira kuko nanje banaguhaye umutima wanje uri wose nirekuye nakugururiye umutima nawe ilfo apana kuugara babaje ati kumwisho bigenda gute vrem wenda kubwira tukavugana kwanza ivyo bikunze kuba kubagenza abajama niwo mpamadeni naho sinda kubona urundi muntu uvuye hariya mfuma ndakubwira no riha igipande ikindi ukazoronka amahera impuzira ngaha nayo ngurisha ndayibika mu gatirwari ndoca ndaguhereje amahera birabishika none ugaha impuzu umwizeye akateba kukuriha ku buryo akwibagiza n'amafaranga yawe biramaze gushika kweri uruhande rw'umuhungu bigenda gute umwishyuza gute shana abahungu nkunda guhideni abakobwa nibo bajama banje abahungu n'ibideni oya kuko nta bagenzi b'abahungu mfise abahungu we nta kimwe ariko nta muhungu widene watire aho kuze guhidene n'abagenzi bawe icambere abahungu ntibasaba ideni burya abahungu bati baranka gasuzuguro baca bibaza yuko noca ndabasuzugura kandi siko bimeze abakobwa ko tuba dusanzwe tumenyeranye ashobora kuza agatora bikagenda neza hama après xita ukamusaba amafaranga bikakugora urumva wowe uko nyene ni atari kuko ukoranye n'ishabu cyo usanga udateye n'imbere uramureka akakwexcusa ko uko nyene bimeze bikabandanya kumbure mwabakobwa mwebwe muzi yuko ngo bakunze kuvuga yuko ngo nabagenzi ngo nera ngo afise nuvuga hana akorera ngo nahantu ho muri famille wabo kumbure ngo nzogenda gutora impuzu za Noel canke za Pasika canke zo kwirayidi ngo nera ngo azompa ideni hama wamara urubanza rwawe nera akatangura kukwishuza amahera yiwe zikitangura kubindura sivyo nera icakubwiye yuko nuko utoye ikintu muri amafaranga yiwe kuko nabo nyene bakeneye iterambere sivyo ngane yego nani bakeneye iterambere kumbure twaze byinshi na nera twibutsa adresse yo ngaha akorera hama kumbure n'abantu babifuza kubakurikirana kumenya nuvuga ivyo mudandaza yo bisanga kuri platform zimeze gute mu bwiza kuri 6 numero 38 ku muhungu umukobwa umupapa yifuza kuberwa na Rondere Anishop ni mu bwiza ku muryango wa gatatu urabibona hariya hejuru anditse ko Anishop yes kumuntu bayifuza rero kubandikira kumbera ari hanze agomba kurungika mu murungikira ari hanze hanyene byo genda gute yo basanga kuri platform zimeze gute birakunda gucisha kintu ya telefone 61 58 10 60 numero ya Ornella ama Instagram urakoresha Ornella Umuhoza Ornella Muhoza umusange kuri Instagram ayo mwandikire kumbere wifuza kumenya byinshi mbega izimuzo tubona ngaca ngizo bazarasohotse canke izo bari zirishasha novuga bimwe akunze kuvuga ngo na marivage turakunze kuzisanga kuri Instagram ya Nera si keshi unda guposta keshi ni Facebook WhatsApp Facebook yitwa gute Ornella Umuhoza Instagram Ornella Umuhoza na fijya nimero waduhaye WhatsApp nije nyene yes kumbere tsano basubira ikiganiro cyacu kumbere nirihe jambo Nella abwira babantu badashaka gukora babantu kumbere bareza amaboko babandi bifuza yuko bazura nk'abagabo bakora mu biro cyangwa babandi bazokwifuza kuronka ubuzi bwo mu biro babandi ngo biteze yuko ngo leta izobaha abazi ubuzi plito ubu niki kubabwira ne nababwira yuko bagenzi banje barundi kazi barundi dukura amaboko mu mufuko dukore turabe ko twakwiteza imbere ngo umugabo ngo azoza afise imodoka ngo tuzogira mariage no umugabo afashe wifashije n'Imana kandi ifashe wifashije dukore twerekane effort yacu nk'abakobwa twerekane yuko natwe hari ico dushobora gukora mu gihugu cyacu
Yes, na cyane na leta mvye n'ivyo dutumirira nuko twebwe twese twoja hamwe tukaja amashira kugira ngo twiteze imbere si leta izoturonsa twese ubuzi ko si twese tuzoronka ubuzi mu maposte novuga muri leta benshi basigaye bavyizera uko ariko batubwiye yuko twoja hamwe twese kugira ngo tuje hamwe twiteze imbere tuje mu mashira hamwe yeshi na cyane yes warakumwe na Benny kuri micro behind the camera ya Juma Juice Professional dusaba nera twibutsa adresse yonga mubwiza kuri 6 numero 38 ku muryango wa gatatu murakoze cyane nene nawe murakoze cyane yes tuzosubirayo nawe gutaha bye